hari abantu bama batwandikiye kuri Instagram ngo hey gorgeous ngo uriyenterese ngo trip Dubai we nituzinanye like uribaza ko nza gufatana uriye mu ndege ngende nta avec un inconnu ntakuzi cyo canke umuntu agashika unyene murahuye atangwe kubwira ibintu vyiwe gacitangura gusha champagne biki we banza uvuge intéresse-toi à moi d'abord umbazi cyo nkora mu buzima umbazi yomba mbone yuko tu es vraiment intéressé par moi wowe ngundrage uvyifatemo neza rero ivyo bigenze neza sawa uyafite utayafite nugure no si vous mbanze bandrage ai sake na this is too much chamwane kagira indirimbo so birasaba byavuye wiyumva umenga urarenze abakobwa bose nabawe my friend let me tell you this is truth money talks but cannot buy everybody you saw me on Insta urashima bikunanira kwifata amajambo aba menshi yo kwirata naco nzo kuburana oya nana suko bigenda sugufa gutora urihenda oya nana urahumba amafaranga yawe jewe namenda suko zondonga suko Isaac TV. Oh. Yes, 1 2 1 2 1 2 akunze ba Isaac TV aho mvuga mukagira merci beaucoup. Ndazi yuko muri abantu banje nkunda cyane kandi muri benshi mukunda Isaac TV of course. Uno munsi ni exclusive interview. Ni exclusive kabisa kuko muraza kumva byinshi tuza kuyaga byinshi na Mona Walda udada mwiza cyane of course atigera saza ahubwo aguma ba mwiza oh please aza kutubwira byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwiwe araza kutubwira n'ibindi bitandukanye ku bijyanye n'akazi kiwe na cyane Gent is a classic Juma Jukes behind the camera Mona Walda jembo rumenga ndamwakiriye byo byiza cyane byo tese Mona ni bon ni sawa ni metse ikigengera gushikira hiyo ego ndakumva mbega ndabaza iyi mikro barayegeza cyane cyane je peux faire ça bon iyo mikro ushaka oya ndiko ndabaza ya uko nyene ni sawa uko ni bon okay urabere urakoze okay sawa Mona Walda duherukana kera ariko ndabona warabyibushira usigaye ugibiki Ujya mwana ndo 2020 hari umuntu abanye ngo navyibushe parce que nguma mbaza abagezi banje basha navyibushe ngo yari bavyibushe so amen mu mugasi mvyibushe cyane cyane ko ataherukana ntiduherukana kandi bon nubona ashise ko nka 2 kilo seulement si byinshi okay urifuza kuzoguma kunyene ndakubona je ndakunda kuvyibuha pana cyane mugabo sinkunda kuvuba mfise amagufa hose nonze cyane gose bon ntavyo nkunda kwa que si bibi mugabo bumva si préférence zanje. Okay. Si kenshi abantu bakunda kubona ma interview ouais? J'ai remarqué que au fait ma interview mu Burundi bayagira son but précis et cyane retrouva ma interview meshi cyane arimo content imwe ce qui fait que najewe j'avais plus motivation cyane novuga sinari ngishubira kuja kuraba interview nakoze uko nayisangamwe bijyanye gace niyumvira umuntu amaze kuraba interview zitatu ziwanje zirimo ivyo nyene eski yo akanaraja kuja kwiraba donc camwani nzohora nkora ama interview fise nanje ikintu shaka kubwira public je mafisi ico ntanga pas pour uniquement ama views n'ibiki okay yeah. Sawa ujya uracyakoresha ingufu nyinshi mu kwimenyekanisha ku bana canke like shaza kuvuga hari abantu kibabwira yuko ubabwiye yuko witwa ni Mokenzi batatahura ko ari wewe actually ubunya abantu bararimenyereye parce que nk'umuntu amaze kuja kuraba indirimbo yanje kuri YouTube indirimbo zanditse ko Mokenzi hama Instagram yanje yanditse ko Mokenzi Facebook Mokenzi kubera uri gukomeza Mokenzi kubera atari Mona Walda parce que Mona Walda je trouve que sinzi ndiko ndacandika ni kirekire hama c'est aussi pour kugira donc izina y'ibikogwa n'izina ry'iwanje ryo mu bindi sinshaka en fait ndimwe aba personnage abiri sinshaka ko tubivangatiranya shaka hagume hariho Mona Walda bivanye n'ivyo Mona Walda arimo canke na Mona wo muhira wa papa na mama wo muri famille akwa hariho un nom d'artiste pour le personnage mbandi mu muziki parce que je suis deux personnes différentes abandi mu buzima busanzwe
sho kimwe n'abantu bambona ku marezo sociaux gusa mbona ku mafoto atanze donc sishaka ko kuvanga abo bantu babiri. Okay. Mona Walda ni wo muhira mo kanzini. No ego nuwo mu buzima busanzwe ni wa mu première dauphine. Ni bwa mbere la fille yatanguye yagira ama video kuri YouTube. N'umukobwa atandukanye cyane muri vie privée n'ujya mukobwa mubona mu maclip parce que mu maclip tuba two exprima ibintu selon le sujet ya iyo ndirimbo. Okay. Turaza kubana ikiyago cyacu ariko je ndiko ndakuraba hari ikintu mbonye cyanka ikiki igiye gutera bujya rubona gwa kukontrola mu byo kuravuga canke rubona gwa kudicta like oya le truc c'est que narahezeyo kwangwa numviza umuziki usanga ziguma ziri mu matwi canke kugira abantu telefone sinshire telefone ugutwi okay uco ndaho nyene pap okay naringize ubwo banazi ko hari umuntu ariko kukontrola ati mona gira interview ndiko vuga yo ati ivyo bintu bakubajije no Nijyo nakundikanga. Okay sawa. Mona Walda by the way big up sana. Uheruka gusora song nziza cyane. Merci beaucoup. Ni song maze kuyumvisa inshuro zirenga zitandatu. Ni song birakunda kuduha capella canke nibikenewe. Ego ndibaza ko bikunda. Voilà. Ije visi ya mbere. Sinzi manager birakunda ko nanga capella. Wapi? Aranze. Mbona muvyo nkunda agenda kunda ijwi ryawe of course. Ijwi ryawe. Umwanya muto yemeye. Umwanya muto. Ego ngira kanu gato nanakintu. Voilà. Ushaka verse ya mbere je niyo nkunda. Ya mbere atisa sana. Okay. Tu sais à chaque fois mbari ngire a capella. Chaque fois nimvira none narimba nabi naho. Cyosanga ari bya bindi bya kumbe ni studio ya mukoze. None kumbe ni studio mukoga nazi kuririmba à la base. Donc ngetwumva. Wiyumva umengo urarenze abakobwa bose nabawe. My friend, let me tell you this that truth. Money talks but can I buy everybody? You saw me on Insta, urashima bikunanira kwifata. Amajambo aba menshi yo kwirata naco nzo kuburana. Oya nana suko bigenda sugupfa gutora urihenda. Oya nana urahumba amafaranga yawe jewe namenda. Suko zondonga suko. Oh yes, it is like we suko voilà. Nice kabisa suko. Song nziza cyane. Merci beaucoup. Ariko i song nako ndabibiriza. Hari amajambo nagenda kuramo bwati ntiza kwimbaza mona. Burya hari aho bihuriye na true story. Ati suko mpenda suko. Ni true story kuko ni ibintu à part je personnellement biradushikira cyane abakoga. Kuko hariyo cette perception yuko abakoga turi matérialiste. Ce qui n'est pas faux complètement parce que turi muri culture itwigisha yuko umugabo ari ngaho pour prendre soin de nous. Si ibintu twemvanse ntabakunda bavuga ngo murakunda amahera mais après two batubarira genda wiguzo curongogwa kandi urongogwa n'umuntu ari harasyo si uzoyiriha. Tu vois? Ni celui qui prend soin de toi niko bakubarira. Hama nawe yushatse kwiprenna soin de toi ukaba independant twacavuga ngo ngurabenga ngo baragutinya abahungu ngo ufise amahera niko baturera. Mugabo le truc je nanka c'est pas comme umuntu wese afise amahera ashatse kumfeza plaisir ndavyanka. Non, c'est pas ça du tout. C'est même très bien, c'est très galant, un gentleman. Nanka gusa yukumbarira yuko nza kugukunda kubera ico. Urumva nivyo binshisha hari abantu bama batwandikiye kuri Instagram ngo hey gorgeous ngo uriyenterese ngo trip Dubai we nituzinanye like uribaza ko nza gufatana uriye mu ndege ngende nta avec un inconnu ntakuzi cyo canke umuntu agashika unyene murahuye atangwe kubwira ibintu vyiwe gacitangura gusha champagne biki we banza uvuge intéresse-toi à moi d'abord umbazi cyo nkora mu buzima umbazi yomba mbone yuko tu es vraiment intéressé par moi nizo fait nanka hanyuma pasa hariho mwebwe mwarantraumatije interview zosingira mumbaza ko ndumusire queen alors que muzi ko nkora musire queen ntakora akazi kiyo murakazi je murabizi ko nkora et à chaque fois c'est tous les interviews umusire queen pour que mugira ma vue bien sûr mugabo urumva birandushije also hari yakano kari kabaye ryari muna propose ibintu kuri Instagram ngo canda guha 1 million canda gira screenshot ndabiposta ndavuga ni this is too much
this is too much abantu barubahuka murabona rero neza yuko jembe mbayeho je ndiko ndagurisha en fait ndi kuri Instagram ndiko ndagurisha chambare il faut que je dénonce ça chamwane kagira indirimbo so birasa byavuye suko ijya song yawe rimo ama message menshi y'utuntu maze imisurimo bo ibintu tubayemwo kuko sije bishikira ivyo ego akoga beza mwese nuko kandi sibe kuvuga ngo si beza nibiki umukoga wese afite igitsina bavuga ngo igitsina kobwa sinzi gore igitsina gore turahura n'ivyo bintu kuko hari igihe bashaka kubironka kuturonka kw'ibintu contre ico kintu kubera bazi peut-être turi faible kuri ico kintu et c'est pas qu'on n'est pas faible n'umugabo ari faible ku mahera amahera yawe okay ni sawa tu vas lui faire plaisir mugabo zana ikindi kintu imbere yacu zana urukundo kwanza hama yo mahera si ushaka kumuryohera muryohere nazo bifata nabi kwanza bamaze guhivya ariko amafaranga ntuya no ntuza ari upresenta ucumenga uri kurangura bisa nabi okay hari umuntu ambwiye ati mona walda bugiye indirimbo suko ashobora kuba yayisohoye amazi misi mike cyane avuye mu rukundo rumubabaza it's true pas du tout naravuye mu rukundo mugasa n'avait rien à voir avec ça pas du tout vraiment hanyuma uri kuraraba neza ni indirimbo y'umuti Pandraga nka mwanka so naho bijanye na heartbreak na gato okay sawa ariko genda kwibuka wari umuvlogger ya ndetse byahereye ntivyaheze c'est juste que ugiye kuraba après nshaka narasohoye nashize ko video ugiye kuraba après tell me nagize video ziraja ko mugazi jako kubuke zija ko bambe kubuke kiravuga kwamana numva kubwinshi donc zija ko bukenya en fait le truc c'est que woro urafise chaîne YouTube donc urabizi le truc c'est que nasavye ijya code ya AdSense ikirateba gushika nigeze ishika par bijyano vya code postal et tout bon abantu batabizi ni kugira dushobore kurotira amahera from ajya ma views tugira sauf que idashitse urazi ko bacha basuspenda monétisation jere ntibyamotiva vraiment gushaka ko video iza kwinjiza 0 francs tu vois and nkaba nari no mu bindi bica bihurirana mais bon maintenant zigiye gusubira kuja ko vu que j'ai finalement eu le code voilà ça website accounts z'amafaranga account like z'amafaranga muri bank account bank ego card bank ntuyisiga actually jewe bon biravana nivyo ari vyo kuko ndibuka jewe vraiment ndi umuntu yibagira cyane mama natevye ndaheba ibintu vy'amakarte parce que narabibagira amakode ngaca ngumasubiramo gaca baziblock ndiko ndashyiramo amakarte sinzi ngo ari fils mugabo yego ndayigenda mugabo no da telefone yawe ikwishaje urakunda cyane gukoresha phone kuburyo ushaka gukoresha telefone mbe kazima complètement cyane gose irazima nabo yo charge konguma charge en plus ufise iPhone ça veut dire iPhone avec les options byose birimo biratwara umuriro cyane abantu bafise iPhone barabitse bagenda ama power bank ni haye application muri telefone yawe gutwarira umwanya cyane uyimara kumwanya munini kuri izindi application c'est kuvuga TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube ndaraba cyane YouTube uri mubiki indirimbo ama video y'abandi ba YouTube iransamaza cyane parce que Instagram ugiye kuraba kenshi uraraba ukarambirwa n'amafoto mugaba ama video nta nayo arambira ya toujours un truc de nouveau sur YouTube it's crazy mona urumva neza yuko ukeneye kwikorera canke umuntu habonetse kiraka umuntu ashaka gukoresha uma affaire soit oya je ndakorana n'abantu mugani bariko barankoresha tuzi ko turakorana vu que unkuya unkura ukandiha nkagukorera ico kintu ukubona c'est publicité vraiment félicitations ni deal wawe canke ni deal kabisa muri ma contrat canke ni nakantu kikaciye mu Instagram nazimisi kugira publicité za Cool Up ndakorana na Cool Up ya ni kinyobwa nkunze kunwa donc urabukubita buryo boro sana c'est pas ngo ndabukubita sana déjà ko kucuka ndabukubita affaire ziko ndimboregwa muganda yinwa vraiment kararyoshe parce que c'est très pratique turakunze kunwa amasminofe n'ibiki mugabo ugiye kuraba utaronse ijya muri canette gicupa nacu twara muga Cool Up vraiment aho buri hose you just put it in your bag murafitanye contract kuminga yo
ijya ni pi turakorana none dukorana wumva tutaba dukorana nyene. Okay sawa sawa Ego Mona Walda utubazo ni twinshi to kubaza ariko ndanka kukuruhisha sisa ngindi ngaruka kuri vya bindi wanka ariko hari ibibazo bimwe ukunda kwanka Mona ari kubera iki hari ibibazo udakunda hari ibibazo abari kwinjira mu buzima bw'umuntu nkibi for example ibibazo ki udakunda kubaza ufise aba ex bangahe I'm like siko vraiment birajanye na gato y'umuziki nkora canke ama video nkora like vous trouvez pas quoi le kwinjira gatonya ego ndabitswa ari ibintu bibenteresa biba vyentesa na public mugabo aussi le public il devrait comprendre yuko malgré que twashatse kuba ama figure publique turakeneye ivyo twigumanira natwe uko nyene udashaka yuko we baza kubaza uri umuntu asanzwe aba ex office canke abagabo mwahuye mu buzima niko na jewe nashaka yuko uza kubimbaza ibibazo ntibikunda ninda bikunda aiza kusaba ex bangaye we mbarira okay mbarira turaye madamu wewe ukaza kumva aza gutahura ko bivuze ku televiziyo ucyo bimpindukirirako mugabo wewe uri umuntu asanzwe ko kijeje ushaka kim nosha numva ndi normal ukimbajije ntacemera wowe nawe utocemera okay sawa poa nta noma ariko ndumva ko ndakubaje yuko uri mu rukundo atace bitwaye hari cyo bitwaye kumenya basi ko Mona ari muri couple canke no ampendi jenye ivyo nta nakimwe je trouve ouais mugabo ni nkuko nshobora twakoranye weze kuvuga ati nukuri urukundo uraryoshe kuyaga ukuntu niyo mpamvu ukunda kuririmba indirimbo zizi urukundo uraryoshe c'est une belle chose muri nosi ni kintu gituma abantu barongorana bakabana imyaka ingahe bakagira abana bon n'abana baravuka nata rukundo rurari mugabo quand même c'est une belle chose c'est un sentiment idutesha umutwe twese baramuzwe niyo bariko barakudraga nawe uri kuradraga abigishushe it's very beautiful ni kintu cyambere kinaryoshe kuririmba au fait izindi ndimbo zose na Paris iraryoshe mbwa ntushaka kwibaza ingene urukundo ruryoshe kuririmba mugabo urumva nahone kubera abantu sibeza hari ibintu tuba bikwiriye kuvugwa kandi hari ibintu bitaryohera abantu hari ikintu wowe kiba kiguhonda heureux canke heureuse hari abantu bitaryohera kumva yuko uryohewe waca baja kurondera ugira bonone et c'est pour ça aussi usanga twevita kubivuga. Okay Mona urarugrita ko mustar pas du tout nako nabivuye ni ibintu njera neza je trouve ntuka namasenga Imana nibizontwara umutwe ngo nte contrôle parce que ni ibintu vyoroshe cyane hajya hari igihe bikunanira gukontrola ugasanga vyakurengeye ugasanga nivyo biko biragutwara si uri kurabitwara mugani nivyo bidikta ukuntu umeze namasenga Imana vraiment vyo nibizonshikira nimba nawe hariho nja canke bikazonshikira mana uca ufata ufute ubinkuremo nje kuba umuntu asanzwe sawa yego Mona Walda sometimes urimvira ko ushobora kuba umushinga mateka like ushobora kuba urakunda ibintu by'ubutegetsi urashobora kuba jewe leadership ndayishobora yego parce que bon namye ngira ubuderege mu ishure hama même passa narabaye mu miss ça veut dire ndaraserukira abandi ba urundi gwaruka hama passa aussi ndiko ngira master ya leadership nyene muri faculté ya leadership so si ibintu vyonanira mais sinibaza ko c'est une carrière abantu bonyemerera kujamo parce que mfise amatatuage mfise ama video indirimbo mfise ibintu vyinshi ku ma réseau nibaza amatora avec iyi culture dufise ngayo fa gutangura bo byose byoca bivyuka boca bisubira Twitter none niwe mugwa mutore donc nibaza ko bitokunda okay ça mugasi pako no bishobora ariko urabishikunda of course no bishobora bon c'est pas ndabikunda la politique ntinyinteresa gose vraiment mugabo bibaye ngombwa vraiment avuga ati Mona iki kintu vraiment turabona ko ukigiyemo vraiment cogenda neza peut-être mugabo naho abandi bantu baruzuye bazobigira atari jewe sawa uri kurira mu ndege cyane mu ndege vuba ishaka itariki warugiye ishaka itariki no warugiye muri Kenya umunsi wa mbere urira mu ndege ikintu cya mbere cya gupofoye like
narakimwe campofoye kuko bon Indege ugiye wayize kuraba- uribwira? no ugiye kubiraba kora amateleviziyo dukura turaba usanga ibintu byinshi tubizi rero ubijamo ni nk'iyo ugiye mu mazi wamubona abantu boga muri piscine gucyo uvuga ati bagira gutya so ndibuka pwanje umunsi wa mbere ngenda narijanye yari yagize ubwoba yaguma mbarira muna urazi gusoma uza kumusoma hari ama ekra ucira aba destination urabisaha ibintu byose no gusoma wumva ntuza gutakara utakaye ubaze hamasha ndinjira na campofoye mugabo quand même andibuka décollage yaranteye ubwoba parce que kumva umutima ugumve mwongeshaka kudawa mugabo no byari ibyo vraiment voilà Yeah. mbona bizoshika ugenda n'aba bodyguard like jamais kubera iki sinziwe sinumva umenga amavi ye menace ntiyaragera ngira ngira sindaba umusitari cyane kugira bajya abantu bagendana n'aba bodyguard wowe kuri wowe ubona ni prestige cyangwa biba bikenewe cyangwa no reba bikenewe hari bikenewe nka ba Fizo ba Satbi yagiye muri concert abantu bamubuza kurengana ni normal ko atezo ko afisa bouncer bagenda aragira gutya okay ego je trouve que c'est très normal sasa akwiga muhurana challenge nyinshi abakobwa muhurana challenge nyinshi muri game ego narigeze guhurana na Shani kwina nambira atagera hebi muziki wocu umuhanura iki oye nashoka kubuheba cyo batsigire mu dicwiki nibikunda timura mu stress sana nashoka kubiheba urazi gituga ndashaka kubiheba amazi imyaka myinshi muri iyo industry kandi ayo ma challenge yamyeho nimba gushika ino saa tarahera nta ugiye guheba that's all yego sawa ari mu bantu prefera kuzoririmbana nabo yego cyane jewe vraiment ndakunda kandi uramaze kubimbaza ivyo bintu cyakunda ijwi rya Shani kwene cyane yego okay sawa muno walda abantu barakuze of course mokanzi dushobora kanzi mokanzi kivumi kaneza donc kaneza mona niyo mazina yawe ya vrai mona walda kaneza na mazina yaje okay bimaze gushika ugafungwa jamais kubera hari umupolisi aramfata kuri barriere urazi ku driving umuduga ndazi gutwara automatique umugabo ndayitwara yarabwiye ndayitwara mwibarabara ritari mwindi miduga muri quartier ishitse mu miduga myinshi nkayibona gukitonzi ndabona ko nocamakarara ashirengana gutya ngasije nyene Cardi B niwe yigeze kuvuga ko imiduga itanu aravuga I have a Maserati I have a Lamborghini biki acavuga but I don't know how to drive cyamaze nene kubera iki ufite miduga yose kugira ndayifotozeko urumva rero nibikenewe menya gutwara okay bon ntawe mfise ubunye Paul mama mugabo namamvuga ati muvuba ndawugura vraiment yego okay bijye birakenewe yuko tumenya amadiri ukora turekanye n'umuziki amadiri nkora murayazi je ndi mu modèle commercial je fais des publicités ndaririmba nivyo je fais YouTube hasohotse itegeko yuko urumogi bagwemerera mu Burundi kurunywa ku mugaragaro vyemera J'avais une binda bandibazi je pense que abantu bagira ivyo bashatse mu buzima ushatse urarunwa ushatse n'urunwa bon je ntagonwa personnellement byo kugwaneza mu isa yo teko bari bon sinovyinjira nko sinzi je fais pas la politique non c'est politique nibindaba kandi okay ikintu cyose udakora abandi barasurusha kubikora nimba babikunda niba bigire je ntacho vyonwara vraiment okay sa uraja muri douche of course n'igihe gihimba ukunda gutebako cyane uri kuroba ivyo sinibaza ko ari kibazo cyo kwishura ngaha kuri Isaac TV bon muri douche abantu ujana n'undi muntu wewe urujana wenyene none ibiberayo comment est-ce que on est censé kubimenya sawa surtout ababone bawe bose uheruka muri boîte ryari mona tutabeshanya kandi disco sometimes ni kugwa nabi urigeze kubimbwira kera areze umwanya utari muto ndaherukayo muri Novembre ndibaza kuri diplome ya mutonya wanje naramuherekeje vse mutonya wanje ariko gira diplome okay hamaze imisi haba ama competition ba miss ku rwego rw'igihugu mu ntara zitandukanye competition ya warabyira kugwa neza of course zose zishobora kuba base urugero baziteguyemo ariko iyo warabye kuri wewe uvuga ati no wow classic
yagenze neza. Yakuryoheye uhere kuri organisation préparation kwa n'ibindi. Bon personnellement ntazo nagiyemo zose nagiye muri kimisi kugasaka gusa kwa naye muri jury nabikurikiranye mugasimenye ingene biteguye mbona bakora ama finale no demi finale même si na mavideo yabona basi urabona ati en tout cas tubona ama video yikiga Isaac tubona mu misi yatowe arikindi tubona mu misi yatowe tukaje batwereka amafoto utagiye kuvyironderera ku ma web TV ngurabe déroulement bon je trouve que ari ikintu ciza cyane parce que kujya kuntu twahora tugira Miss Burundi tugatora ba Miss peu importe aho bavuye tugasaba uriko representa n'intara itagutoye kugira gusura representa intara vraiment n'ivyari ibintu bitotse gose mugabo maintenant intara imwe iratora umuntu hama bazo SS Sultan ariko arategura Miss Burundi bazoshafata abantu bose batoye nizo ntara bagende guhiganwa and that's a good thing kandi je vraiment ndabishima cyane peu importe ko vyo bavyagenze kuko ni ryambere ayo ma edition sabaye nta kintu nta nyambibura gahonze ça veut dire ntibishobora kuba vyari parfait vyose me barashikanye kuri iyo finale mu misi aratogwa aramuha kurone niyo echarpe birakwiye voilà yes mu gusozera mona reka ndagushimire cyane twayaze neza antuka kandi baza abantu batahuye bimwe muvyo bari bakene kumenya ok ndagushimiye nawe umunsi niho mbaje ibibazo ari bizarre donc navyiri sinashize kuruhisha yewe sinoca ndagukatira vraiment ubona naho twaye gusaba guhurira none genda bazi ibiri bizarre vraiment mona Isaac aho ubona warakuze sinzi ngene wakuze mu mwaka umwe vraiment ariko gamana ama web TV ya 2021 ama web TV igihe kiraho giheze twari turusha mwari mugo baguma babaza gize ibintu nazi mugabo après nibaza ko bitava kuri twebwe gusa ko bitava kuri mwebwe bambi gusa hariho nabantu babibemerera ufite hajya anyu mu journaliste umuntu akora ko interviewinga hari ibintu agira kuri wa mupermese kubigira abandi parce que baba bashaka ayo mavu nibiki hari ibintu babemerera kubabaza bakavyishurako kandi amaze kubona umwe babiri batatu babikwemereye ucebaze ko bose yaco kimwe donc sibaze ko ari mwe nyene mu bise mu ruhara hari abantu bamwe nahone kubera ubivuze wisunze iki Ndavuze nisunze yuko umuntu ashaka kuza ngaho kamubaza ikibazo kidafise sens vraiment ubona ko atari ikintu umuntu bipanze neza mu mutwe kwishura imbere y'ama televiziyo agaca cishura Joga ni boya vraiment Isaac ni mumuvuruge vraiment bamwishuye je numva tangorani hari okay kubera nyine twakoranye iganiro na umuntu atarakubita kula ugeze yo jena na je simbore gwasha naho ntacyo zikugiye simbore gwanywa nigerera ego ça veut dire mnango kumva ko pression ije canangwa kunywa amazi basi babihagaze okay sawa sawa bimaze gushiguka kundo umuhungu n'umubwire kumukunda sitamubwiye nta namwe ndanabivuga ndabivuga ijya mbere je nditinyira vraiment urabwira umuhungu n'umwe ati je ndakwikundira mutipe ndwa like tangura kuresha umuhungu jamais birakushige oya je ndatinya ndatinya ko bonyankira Ndio akoga bugati akoga barundi ngo migenze Burundi ndatinya yo noca ngwara umutima bwa yanyase ariko maze gushika nyuka mukunda nyene ntumubwiye ivyo mugapfa bikaguhera oya simfa ninde yicwa nivyo bintu bimaze akanya birahera sawa mona reka ngize ngaha ndagushimire hama courage ukakora neza kandi big up sana ama travail yawe burya ntiyoroshe 2023 turakurindire turabe rero ko watanguye na suko reka turabe nakubwiye wana nujya muduga kare wabonye hasi ucaye bazaho ni gwanje yego amen je reçois voilà merci beaucoup rero mwese bari muraraba Isaac TV tukumwe na Mona Walda muri exclusive interview cyari kiyago kiryoshye cyane abyumvise nagerageje nyine kumubaza utubazo turi direct sinashatse amuzi mona kaze birashuha numvise ko yabwiye ati ari kuca nkatira byari kuca bipfa nanjye cyabishira kuko nyene hama dushatu ntumbaze ariko kose uko bimeze gose byangenze neza cyane ndamushimire cyane Mona Walda kuduha kanya tugashimire nawe wicaye ahuri uratwumviriza umwanya ukwiye merci beaucoup gira subscribe like na share hama abahungu ba diaspora bo n'abandi b'abarundi mu sinoti
mwumva yuko ngo Mona yo ati suko oya tujya mutihanganire no just navuze ngo sindragwa n'abantu bafite amahera ngo nabo nemera Orek TV navuze ni abahungu baza bitwaje inoti azine naho uzobura umuntu adafite care naho uzobura umuntu afata n'aba bakobwa Jean amaltreta anyishura nabi emotionnellement ambabaza ari toxique ngo ndoca ndakwemera ko ari amahera no wowe ingundrage uvyifatemo neza rero ivyo bigenze neza sawa ariko Mona wagarugura imiryango ukuntu nugure no sivuze mbanze bandrage Isaac na ndiko mvuga nimba ari uwo wumva bishaka pana ngo ucuza kubigira mugavuze nti dans le cas où bibaye ushaka ndiko ndakubwira we ucamwo muga ntucuza uvuga ati umvize mademoiselle nta bintu mbere futugira ugacutera amahera ngaha dada yandi ya Christiana Mona je ndahejeje uramaze gukundana n'umugabo w'abandi umuhungu afite umugore cyangwa umuhungu jamais de tout cyangwa sanga wabiguye mutabizi ndabigwamo gute yambeshe oya vraiment abagabo vraiment aza kudraga yambaye alliance direct wamubonye akubesha gute oya uramwanga urambwira nti sha nivyo nibitera imikoshi ivyo nibitera imikoshi we merci beaucoup dada nibyo andekare umuswaganyi bashimire cyane mwese mu ganiro cyari kimeze neza cyane Mona Walda yambaye alliance yo ngaha ngo isigura ngo ni fiançailles quoi nchi bisigura jewe no isi fiançailles Mona jewe mimi na Kiswahili mvuga mwaka ndeze ukavuga toka shetani Isaac TV. Oh.